Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Amaze kugwiza imikate ngo agaburira abantu, Yezu yaciye ahutagiza abigishwa biwe ngo basubire mu bwato bitangire hakurya i Betsaida. Umwanya wenyene yariko arasezera bano bantu. Amaze kubasezera agenda ku murambi ngo asenge. Aho wibiriye ubwato bwari buteye hagati mu kiyaga, nawe akiri musozi wenyene. Ngo bone basoza vyanka kuko umuyaga wabahindira ahandi ahengera inkoko igeretse, agenda ajiyo bari agendera ku kiyaga, kandi yari mu kubarengana. Nabo ngo bamubone agendera ku kiyaga bagira ngo ni gihume, baja mu kuvuza induru nkako bose bari bamubonye bagwa igihumura. Yezu rero arabavugisha ati humura ni jewe ntimutinye. Arurira mu bwato hamwe nabo, umuyaga nawo uraturura. Nabo bari bumiwe rwose kuko batari baciye n'ikanda ivya ya mikate, wamenga nta bwenge. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bisomwa vya mbere turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu ibaruwa ry'umutumwa Yohani. Murumvise yuko amajambo atuyagiye umunsi agaruka kuri ya ngabirano nkomokamana iheta izindi zose, itanga akanovera ku zindi ngabirano zose, ikongera kandi igatanga n'ubukomezi butsinda vyose. Ni rwa rukundo twumvise aduhamagarira ngo arigo rutuma Imana itugumamwo, ariko kandi rugatuma natwe tuguma mu Mana. Nibwo rugaragaramwo ko turimwo mutima w'Imana ahambaye mbere gusimba wa mutima w'ingabirano zidushira habona ukamenga zitugiza katabonetse. Hariho ingabirano Paulo atubwira kwiheta izindi zose. Mu ngabirano zose Imana ishobora gutanga ni y'urukundo, kandi iyi iyiha bose. Izindi irashobora kuzitanga umwe uko ishatse, ariko nta numwe yima urukundo rwayo. Ico kintu mwari mukizi. Murahiriwe mwese ko mushobora gutwara ingabirano y'urukundo rw'Imana muri mwebwe. Urashobora kuterekwa, urashobora kudakiza abantu, urashobora kutagira iki. Tuve mu ngabirano z'ivy'umutima tuje mu ngabirano z'ubwenge. Urashobora kutaba utarifise diplome bihanitse, utari umu engineer yokorana na Elon Musk, utari iki kintu gikomeye. Urashobora kutari umuntu avuga bose bagakoma amashi, imiryango ikiyugurura, ariko hari ikintu kimwe Imana idashobora kukwima: urukundo rwayo. Sinzi ko iyo ngabirano tutareka kuyirondera, kuko woshobora kugira umuntu mwiza mu bana w'umugabo canke w'umugore, ukagira abana beza bibitaye abantu bose batangarira ab'ingeso nzi, mugabo atarukundo ruriho. Murazi ko baravuga ati ivyo vyose nubusa nk'ubwo. Ngo nigwo rutuma Imana vy'ukuri itugumamwo. Ariko kandi Paulo akagira ati niyo ngabirano iyo tuyironse yirukana ubwoba. Twarabizirikanye ejo hahise kubo twasangiye inkuka y'imisa. Urukundo rurirukana bwa bwoba bwo kubaho. Ico kintu kandi kuri mwege mucumvise, nimutakigerageza umunsi mwarengutse ndabarahiye muzokubitwa nyinshi, cane cane abo dukorana mu radio n'amanabibwiye. Kuko ndababwiye ikintu cingira akamaro gikomeye gose. Muze mwibagira ivyo nabigishije vyose, mugabo ikintu muze mucibagire. Kumenya kwakirana ibintu urukundo kumwe twabizirikana ejo, rugaca rucika ukwihangana, ukwirengera, ukwitsinda, kugira ngo urondeze iciza imbere y'Imana. Nturondeze ubwa mbere bijya bica bikuyora wiyumvamwo, ukabigira uti tezevu ubwa mbere ni giki ciza muri ibi bintu Imana ishaka, kugira ngo ninahazwe uwundi arokoke. Nkaba umuntu atanga urukundo, ntaba umuntu yamari saidia papa saidia mama mu vy'urukundo. Nkunda, urankunda,
wamvuze neza, mbega hariya abona gute, uracankunda, baranyitayeho. Aho ucaro waba mu bwoba. Ahagize ati ngo urukundo rwirukana ubwoba. Rwirukana ubwoba. Hano amaze kubona ingene urukundo rw'Imana rubabamwo, rubitwararika, shaka umubwire yuko ijya mboza igira umusenyukireko. Umagira ati urukundo rw'Imana ntirumvirira. Burya kandi n'abantu barinda mu Mana n'abantu usanga baba buzuye urukundo rw'Imana. Kwagira ati ndiho kubw'umukama, n'ejo nzobaho kubw'umukama, arankunda, sindiho gusa ko byose ndabyishoboreye, kandi ukumva yuko byose agerageza kuzaragwana abizana ngaho, abigarukana mu rukundo rw'Imana. Twarabonye yuko nivyo Yohana arabitubwira kugira ngo tugume tubizirikana, tugume tugarukana ubuzima bwacu ngaho, kuko nitwigera tubishikira rimwe rizima ngo turahejeje, turacari ku rugendo. Mbere ukamenga ikiringo abantu bibaza bati bararambye gose muri ubu buzima, barari imyaka barayihimba, hagiye muri bakakubacokoza, ubwo si Imana yasanze mutarakomera mu rukundo. Kuko Imana ntiyoduha imyaka yo kubaho gusa ngo tubeho gutyo, iduha imyaka yo kubaho inganuko ngira ngo yumvise nayiti uyu muntu vy'ukuri ariko aregera gose urukundo rwanje, ariko mwumvise ngo rudushushanya na Yezu Kristo. Mbere n'uwo menga agira tahe ubwo rukundo rutaramera neza, ikamucishana ikamucyorora, kamukura ko ibindi bintu byose byamuhenda, kikabimukurako. Muri bakaka karirimbo kaba muririmbyi wo mu Rwanda, uyu ntuzenya Kizito, hako yo guhomba Imana, yo guhomvya, hako yicika kubera ivyiza yaguhaye canke ubwiza yaguhaye, irashobora kureka bikagenda, mugabo ntigutakaze wese ngugirire. Sinzi kubisabye nk'ibyo muhora mubigira, mukabona iki kintu kiri mu buzima bwanje kinteye amanyama yuko no guhusha urukundo rwawe, gitware. Byo gisabisho murakigira. Hari ibintu twese iyo tubishikiye tumenga biradutera amanyama. Imana ikagirika hako nohusha ico ciza nyamukuru, nimba hari ikintu mu buzima bwanje kizibiye urwo rukundo rwawe muri jewe, gitware mukama, ariko ungumye mu rukundo rwawe. Dusaba kama kugira ngo nubundi aduhe urwo rukundo, kuko ruheza rukatugira abidegemvya, abumva kanovera k'ico babereyeho, ukumva ko no muri ubu buzima turimwo aha mu gihugu cacu, naho baguma batubwira ngo abatari bake mu badutwara ngo bimeze neza. Oya, hari habo bimeze nabi. Nane nk'umuntu atakibasha gufungurira umuryango we kubera bizimvye, uza kumubwira gute ko ameze neza? Abyuka agasanga ibintu vyaduze biterangwasi yukubaho. Upfumureka kubifata kw'ijambo, ahubwo kagwana kugira ngo bihinduke bibe vyiza. Kureka kubifata ko amajambo maremare, kureka kuja kuvyepiroga ko gose ugomba kwemeza abantu ibintu bitari muri bo, bitari wabo. Sukuvuga yuko tuca twihebura, oya, kuko ufise urukundo rw'Imana ugumurondeza wibaza uti mukama none ngaha nogendera gute urukundo rwawe, nosubira kugumva gute muri ibi, narimenyereye kumva ubuzima bwiza gutyo mugu bwahindutse, fasha nanje rwa rukundo rudatsindwa rumpe gushobora kubaho ndi adapte muri ubu buzima, numva ko turi kumwe, kandi nundi ari hafi yanje akumva yuko bwa bundi sinarimbayeho gusa kuko ubuzima bworoshe mu mafaranga, kuko ibitoro biboneka neza, ko n'igihe bibuze nshobora kubandanya ngumye urukundo rw'Imana, nkaguma ndi umwana w'Imana, kandi nkaguma numva ko nundi hafi yanje ari umwana w'Imana. Ni kibazo gikomeye. Kica kibazo kitwa ati mbega uko
wumva urukundo rw'Imana hatarazi ikibazo c'amadolari n'amayero, hatarazi ikibazo c'ibitoro, uyu munsi ivyo bibazo bihari utwaye gute muri ivyo bibazo urukundo rw'Imana? Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Dusaba Mukama kugira ngo urwo rukundo rutsinda vyose rugume rutubera isoko dukuramwo uruhoza rwo kuri igihe two turaca ahantu hagoye, rukatubera ubukomezi buguma budushigikira igihe cyose twumenga biranyoganyoga, rukatubera ingabirano itugumya igihe twumva umenga inyosha mbi ziraturengeye zigire zidusenyure, rutubere koko akanovera k'ubuzima naho womenga ivyo bindi bibutwumvisha inyuma vyo biriko birahera. Tugire Kristo. Ni umwimenyerezo ukomeye naho udufata twese mu kibano kandi ubabaza, ni n'umwimenyerezo ukomeye wuko harazi igihe ivyo vyose dufise vyose bikaduherako, n'amagara yacu akagenda, ugasigarana nuko kwizigira ico kinezero c'uko Imana ikuzi kandi mubizinanyemwo yagira kwiyereka, ukagira uti Mukama akira umusavyi wawe, akira umusavyi wawe. Mu nkuru nziza nagomba tuzirikane gatonya ingene Yezu ku munsi w'Imana turavuga yuko yimenyesha, epifania, kwimenyesha, kwibwira, kwiyereka neza, kuko murabona ko yaje mu buryo buhishije, mugabo muri ubwo buhishije akaza arakwega abana bariya bazana bagahura nawe, bakumva ko bahimbawe no guhura n'Imana muri ako kana gatonya kakayoya. Mugabo uyu munsi turamwumva ariko arimenyesha abigishwa biwe. Yakoze igitangaro gikomeye kibibukije bimwe vya Musa hariya mu bugaragwa abagaburira imikate, nakose abagaburira Imana ibagaburira umukati muciyeko wa mukate wa mana. Arabagwirije imikate, inzira yagira ibagature, barariye barahaga, baca bagira bati uyu niwe tuzotora muri 2027, nibamugire umwami wacu uzatugaburira, tutanze kuja kuri cafe Gourmand, tutanze kuja kwa Toma, kwa Kapa, tuze turajya imikate twibereye ngaho. Kandi habuze bazoza babagana muri iyi misi bagira bati nimwadutora muzorya mwicaye, hazo bariko araguhenda. Nimwadutora Tanganyika tuzoca tuyibadugana, amafi azoba ariko araguhenda. Na Yezu ntadukorera ibitangaro kugira ngo ducike ibinebwe, adukora ibitangaro kugira ngo aduhe motivation y'ukubandanya ineza n'umugambi mwiza uturimo. Na cyane cyane mugabo tumusabe cya gitangaro twagiye kuvuga urukundo rwiwe. Hari abantu Yezu akora nk'ibitangaro byo kubagumizamo urukundo rwiwe, bakama bafise inguvu n'ubunonotsi muri bo, kibazo uti ni kubira iki ibintu ku bandi bantu normal byo basenya bose tugasanga bapanze hariya kwa Rojanti, bose bamaze kudeprima. Nta muntu ari mu rukundo rw'Imana rukomeye ashobora kudeprima, kuko Imana iramushiramwo capacity. Mvuge muri ya mvugo y'amaproje, ni yindi mvugo y'amaproje mugabo usanga ari ivyo nyene. Capacity ijambo riharawe gose do resilience, afise ingabirano muri wi muvyura, ugatanga rukibazo uti uyu muntu vyagenze gute. Abandi bose umenga baradeprimye, ariko iyo nema ikamuvyura kugira ngo agume basacika n'abandi icishimikizo c'abandi bariko baratemba. Kandi ukazobona ufise izo nguvu ntuze wishime ku bandi, ahubwo urashima ko abandi bo kwishimikiza nabo bakivyukiranya bakabandanya urugendo bagakomera mu buzima bwabo. Yezu rero ariko arabimenyesha koza ikindi gitangaro hejuru yuko bagaburiye, mwumvise ivyaciyemwo ngo akabaho utagiza ati jabuka mugende ku yindi nkombe. Ahangira ngo nuko abigishwa biwe bari bafashwe muri iyo santima y'igihugu, baca bashaka kumugira umwami ngo bamwimike, kandi azi neza yuko mu mugambi afitaniye na se ntaje kugira ngo aze agabe aganze nk'abimirije kwitoza muri 2027. Oya, ubundi afise ubundi bwami bwiwe
bwahashaka gukorera mu mitima y'abantu bwa mbere. Arafise intumbero yiwe. Nabo nyene bariko barajya amasikise. Mwabonye umuntu wacu, mumaze kubona umuntu yari afise umuntu wiwe akomeye, aca agenda aragara abako abantu bose bamubonye. Mwabonye je ko ngendera hafi ya president, je ngendera hafi y'umuntu akomeye, umukuru w'umugambwe, usanga yagaye yacitse ikindi kintu, kuko akuru kugara ku muntu akomeye ari hafi yiwe. Yitsa akagira ati genda ku yindi nkombe. Namwe kabare bati mwamubonye wa muntu wacu, twebwe turi connecteho. Mugabo sivyo ya masikse yo mwisaho ibinge nyene vya runturuntu ngaho. Jabuka genda ku yindi nkombe. Nawe agaca agenda gusenga ivyiza Imana heje gukora, haguca agenda kujya amasikse akagomba kwigirika katabonetse igitangaza. Niko tumeze abantu. Wewe agenda ku musozi gukengurukira se wiwe, akamara ijoro ryose bayaga ngo buri hajya buriko ngo inkoko igeretse. Arabona ko abigishwa biwe, arababona ariko arasengera ko abigishwa biwe bariko barahutagizwa n'umuyaga ku kiyaga. Arababona ntari kumwe nabo, mugabo arababona. Hari ibintu bariko biraduhutagiza, hari igihe bica ngaha bikaduhutagiza hamwe radio, mugabo ugasanga umenga nitubona yuko atubona. Atari kutubona kuducunga, mugabo kutubona nk'utwitwararitse, ashaka kuza kudukiza iyo miyaga ihutagiza nabo ubuzima. Mbere tukanibagira yuko ari ngaha mu Kristiya, gasanga twanamurengeje ugwamaho muri koridoro, tukibagira yuko ari ngaha. Twategerezwa n'ivyo, hari ibintu biduta, mugabo umuntu akavyakira agira ati cuba muri ngorane, mugabo ntimuri Imana. Ari hajya arabizi, kuko igihe imiyaga ihutagiriza inyuma yawe, ihuheta inyuma yawe, ntiwibuke yuko ari harakubona ici kwinjiramo ikagutuma ufata inzira z'inyishu zitarizo. Ibyo bintu muravyumva ko imiyaga twese duhutagiza, twese nuko kwiwuhetera hafi yacu, twese nuko. Mugabo hariho abaca kenge bakibuka bati ivyo ari byo vyose aratubona, bigaca bituma iyo miyaga itabinjiramwo ngo itangure kubatoza inyishu n'inzira zitarizo. Aho niho rero hari ikibazo. Ngo Yezu agacaza kubamara ubwoba, akaza agendera ku mazi. Ikimenyetso gikomeye cingene ari Imana, ariko arabimenyesha yuko ntibabone umenga n'umuntu w'umugabo asanzwe wo haji wabo gusa, n'umuntu yaje ava ku Mana, afise ubasha bw'Imana, arengerana ya malwa naturelle y'ibintu ngene vyaremwe, agashobora kuja hejuru yavyo akabitegeka. Si ivyo gusa, ari no hejuru ya vya bindi vyose vya bamwe baduteye ubwoba, ibintu vy'imiyaga mibi, amapepu, amashetani, ibintu vy'imiyaga ikoresha abapfumu. Uyu munsi abantu muratinya abapfumu gose, kandi nivyo baratinyitse igihe uri wenyene. Ariko igihe uri kumwe na Yezu ntiwategerezwa kubatinya, ntiwategerezwa kubatinya, kuko uri muri wewe vy'ukuri iyo umwemera arahambaye gose gusumvya ukoresha bo. Kuko uyu munsi hariho benshi n'abakristo ugiye kubaraba no mu gusenga kwabo, umenga basenga Imana bayibangabanganya mu bushobozi na shetani. Ugasanga mbere bamwe bageze ku rugero rwaho bagira ubwoba bwinshi bwa shetani burengera ukwizigira gose kwabo Imana. Mbe muri we bimeze gute? Ni bamwe uzosanga araza gusenga kumva umenga hari abantu bavuze témoignage ingene Imana yabakoreyemwo, bagatsinda imiyaga mibi, mpemu mbi n'amapepu, akumva umenga bijya bintu nivyo, agacaja mu bisabisho. Mugabo yahora n'uwundi amubwira ati hariho babandi aca gusanga hariya mu mayira, ati hariho umuntu ngo ndagutware,
agaca yumva ati uyu nawe nyene yarakomeye, reka mvomere zose nawe uzura uzokwama kare. Ugaca usanga ico gihe umuntu aca atangura kunyika, agaca atangura kunyika, bwa bwoba bwo kubaho, kuko tutazirikana, tutagerageza kugwana ngo tugumye urukundo rw'Imana muri twebwe, bukagutsinda ugasanga uratanguye kwibira. Dusaba umukama kugira ngo mu bihe tuba turiko turagwana n'imiyaga y'ubuzima, adukaburemwo umutima wo kwizigira yuko urukundo rwe rutatuvirira. Nama mpimbagwa ingene iryo jambo ari iryo rya nyuma bavugira ku muntu imbere yuko bamutwara muri tombe, ngo urukundo rwawe mukama ntigwigeze rumuvirira. Ico gisabisho muramucumviriza neza, mwaba muriko murarira cane mwambaye amafime, mwinyegeje mu mafime, ntucumve neza. Urukundo rwawe mukama ntigwigeze rumuvirira, n'ubu ntirumuvirira, gushika rumushikane aho wamuteguriye. Urwo rukundo rw'Imana ntigwigere rubavirira, kandi uretse ko rutabavirira, namwe mwame muvyiyumvamwo, na cane cane mugwiyumvamwo nako, na cane cane mu gihe c'imiyaga mibi ihutagiza ubuzima. Amen.